abapolisi baramurashe amasasu atatu ariko akaba atanarumwe gwafashe iyo modokari. Inyuma y'umwanya utari muto agaruka mu Kanyosha kwivuna akanyota. Abapolisi baje batazambaye bashika bamurasa aca aracikana. Tanzania ni babafashije, Tanzania yabagize barabafashije kugwana, barabahaye ibigwanisho, ntaco batakoze kugira ngo babafashe kugira ngo bakate ubutegetsi. Kandi n'uburavye byo bundi aho tugira ibyago mukuru w'igihugu yatwitaba Imana. Tanzania rero dusaba yuko leta yokorera abarundi bose, leta ikirinda amajambo adashanje mu Barundi, hama kandi basaba ko umugwana nyene ejeje kuri nuko bikoranira gukora ugakorera ku mabi yose yagiye akorwa mu Burundi bataravye aho bahengamiye. Ndabaramukije kandi ndabaye kaze banywanyi bacu mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Inkuru ya Gashavu ibara riguye mu gisagara ca Bujumbura. Turonse amakuru atari meza y'urupfu rw'abasirikare bishwe n'abapolisi. Ese izo mvo z'urwo rupfu ndetse no gusubiranamwo kw'igipolisi n'igisirikare zivuye hehe? Ese ni iki kiriko kiravugwa ku mukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Varisito? Amakuru aremeza neza yuko ibi vyago vyose bishitse mu gisagara ca Bujumbura bifise imvo zikomeye za politike zoba zivyinyegeje inyuma, ndetse no kutavuga rumwe mu gisirikare ndetse n'igipolisi. Biraboneka yuko rero hatanguye kuza umwuka utari mwiza w'abapolisi n'abasirikare batanguye kwicana. N'amakuru yose dutohoje mu gisagara ca Bujumbura adushikiye aka kanya turaza kuyakubwira idonido. Ni mu gihe kandi Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nawe ari mu yabira, inyuma yuko havuzwe yuko ibirabana n'ubutare yakomoje mu gihugu cha Tanzania. Abategetsi ndetse n'abandi banyapolitike batanguye kuvuga amajambo akomeye cyane ndetse bashikiriza kuri vyose Ndayishimiye yemereye umukuru w'igihugu ca Tanzania. Amakuru arerekana neza yuko Ndayishimiye ari mu yabira, ndetse n'amashirahamwe ategamiye kuri leta akaba yatanguye gusohora amatangazo yihuta cyane kubirabana n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Turaza kumviriza kandi ivyo abihwezi vya politike basigura kubirabana n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ndetse tunarabe ivyo nyene vyose bibereye mu gisagara ca Bujumbura. N'amakuru yose tuba twagutunganirije mu buryo bw'idonido tukayatohoza twifashishije abamenyesha makuru bacu bakorera ngaha mu karere k'Afrika y'ubuseruko, ndetse n'abamenyesha makuru bacu barirya nino mu ntara zitandukanye n'ibisagara bitandukanye vy'igihugu cacu c'u Burundi. Aya makuru mbere yuko tuyagushikiriza turaba abasirikare bishwe n'abapolisi mu gisagara ca Bujumbura, ibiziga vyabo ndetse nico n'ingingo ifashwe. Ngira mbanze ndagoye kaze wowe utwumviriza uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turazi ko muri abanywanyi bacu mwumviriza amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu ntara zitandukanye, ngaba mpaye kaze n'abatwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi. Iyo mvuze abari mu bihugu vy'ababanyi mbansigura abari mu gihugu cibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ngakaze n'abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi ca Tanzania, ngakaze abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ngakaze abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi ca Uganda. Ndaye kaze kandi nanakenguruka ku banywanyi bacu batwumviriza bari ku migabane y'amakungu, umugabane wa Buraya, umugabane wa Asia, umugabane wa Oceania, aho hose woba uherereye ndagwaye kaze muri aya makuru. Reka aya makuru yacu tuyatangurire kuri inkuru irabana n'umutekano ndetse n'ingene abapolisi n'abasirikare bicanye. Niba utarafyonda subscribe manuka munsi y'video iburyo bwawe uraba handitse subscribe fyondeko. Nimba ukoresha ururimi rw'icongereza nawe wenyene uraraba ahanditse s'abone. Umusirikare yaraye yishwe arashwe n'abapolisi muri zone Kanyosha ya komine Muha. Amakuru aratwereka neza yuko ibi vyose vyabereye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Imvo zikomeye cyane zatumye abapolisi ndetse n'abasirikare bicana. Intandaro ya vyose, uwo musirikare yashwanye n'uwunguruza abantu kw'ipikipiki mu kutumvikana ku giciro.
ivyo ngivyo rero bimaze ngo guhera niho abapolisi basanga uwo musirikare aho yariko yivuna kanyota baca baramurasa. Uwo musirikare ni Caporal Chef Cishahayo asanzwe anyonga imodokari mu batayo ya 11 y'imodokari vy'ingwano bita 11 batayo blende, akaba akorera muri brigade y'abasirikare baje gucungera inzego z'igihugu BSPI mu pfunyapfunyo y'igifaransa. Aba muri quartier ya Busoro iri muri zone Kanyosha ya commune Muha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Caporal Chef Cishahayo imodokari yiwe yari yapfuye maze afata ipikipiki kugira aje kurondera battery kwibarabara rya Bujumbura Rumonge. Ayo makuru nyene akavuga ko atumvikanye n'uwagendesha ipikipiki ku giciro n'amafaranga yategezwa kumwishura. Kubera wanjanye kandi kabanije gatoya kwandondera battery akira amafaranga 1500. Mu motara ati oya jewe numpe amafaranga 2000. Kujya musirikare avuga ati oya 1500 kuko n'ubundi cyari 1000. Ayo majana 600 gushiye kubera wandindira gatoya no kurondera iyi battery. Amotara ati sinazemera. Kisayo rabikara kibyo muduga wiwe omutari kutikofi ya musirikare. Uwo musirikare havuye ashaka kwigwanira kubera ko yaraje kubitwa n'uwagendesha ipikipiki. Uwagendesha ipikipiki yaciye atungwa nayo yameze maze aja gutabaza mu gipolisi. Ndeko baravuga ati niwe shakurikiranga isaya kijewe ntabanashatse ko ikijana cyo musirikare w'igihugu. Ndeko ngo oya ngo tugende. Kijewe ngende mu gipolisi kandi ngende musirikare sona mu gisirikare. Kiri bari gikosa barira mu gisirikare ubonye nabara kubitorera ataka pasesi mu gipolisi. Uwo musirikare amaze kwanka kuja kubarizwa mu gipolisi yaciye yatsa imodokari yiwe agana ikirindiro c'abasirikare kiri hafi y'insinga za Regideso aho bita kwa Vyisi. Abapolisi baramurashe amasasu 3 ariko akaba atanarumwe gwafashe iyo modokari. Inyuma y'umwanya utari muto agaruka mu Kanyosha kwivuna kanyota. Abapolisi baje batazambaye bashika bamurasa aca aracikana. Ubonye ndeko atwara posa ngo murase atwara rero uyo Cishahayo yapfuye yishwe na Deko yatanze uburenganzira bwo kumurasa kandi ntaho yarashise kandi ariko yinwera ariko nta n'umugomo ko yarimo nta kimwe ariko arakora yari yiciye mu bandi bantu kandi birazi ko byaheze. Abanyagihugu bo mu Kanyosha baranegura iyo nyifato y'igipolisi yo kurasa umusirikare w'igihugu kandi atakigwanisho afise kandi yanabibwiye. Bakibaza ibishobora gushikira umunyagihugu asanzwe. Gushika inyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere abapolisi barashe uwo musirikare bari bacijandajandira mu kazi ka minsi yose ukuri kwamye. Igipolisi cyangwa igisirikare nta na kimwe kiramenyesha kuri ubwo bupfu w'uwo musirikare. Caporal Chef Cishahayo avuka mu ntara ya Cibitoke yari yubatse akaba asize abana 4 bakiri bato n'umukenyezi. Turaremesheje rero umuryango uyu musirikare nyene yaraye yishwe. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu amenyesha ko ataho vyakabaye umukuru w'igihugu yemanga akavuga ishengero rikoranye ku wundi mukuru w'igihugu ari se naho yoba yamukoreye ibimeze gute. Frederic Bamvuginyumvira akaba bivuze inyuma yaho Evaristo Ndayishimiye mu rugendo yagize kuri uno wa gatandatu ikigoma muri Tanzania yavuze ko umukuru w'ico gihugu ari se wiwe. Uyo rero yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu avuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yihenze cane kuko ngo ibihugu mu bijanye n'imigenderanire nta kiruta icindi. Tanzania na CNDD-FDD mu by'ukuri ni nkabo babagize kuvuga kurya rero ntiyamenye muri gihe yabiye kubivugira yari kubivuga bari kumwe ntari kubivuga mu ijambo nkarijya yitwa ko aserukira igihugu cy'u Burundi. Yashaka kuvuga yuko Tanzania niyo yabafashije, Tanzania yabagize barabafashije kugwana, barabahaye ibigwanisho, ntacyo batakoze kugira ngo babafashe kugira ngo bakate ubutegetsi. Kandi n'uburavye byo bundi aho tugira ibyago umukuru w'igihugu akitaba Imana warabonye ingene wahora ari president wa Tanzania yaje agasakisaki i Burundi. Inyuma ya diplomasi hariho ubugenzi bafitaniye buba budasanzwe. Bugira gatatu ibyo wumvise bavuganye bijanye n'ubutare ingene bwocukurwa, no kuvuga gucukura ubutare bagacabushorwa muri Tanzania. Ndabisigura yuko ahanini bagiye kugiranira imigenderanire ishingiye ku gukundanira ubutare bwacu, kubera ko ubutare bw'umugambwe, ubutare no bw'igihugu,
rero bagaca bavuga bati muzamura gushora ngaha nibaza ko bisa n'ukurenga urugero. Yagiye kuraba perezida wa Tanzania hari haheze iminsi atumwe ko na perezida wa Kongo yamurumikiye ubutumwa kugira ngo bagende kuganira ibibazo by'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hanyuma Burundi bugasiba. Nibaza ko iyo baragiye nko kuronka nk'impanuro kuri icyo kibazo kugira ngo Tanzania irabe ingene yogumizamwo akarenge mu bibazo bijanye no gutorera bijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo niko jewe ndabibona, ngereranije n'imigenderanire ari hasanzwe, ngereranije n'akahise ka CNDD-FDD na Tanzania. Yandi makuru kandi ariko haravugwa nanone twakubwira yuko ishirahamwe urukomu ririyamiriza ingingo yo gushorera ubutare bw'u Burundi mu gihugu ca Tanzania nkuko vyashikirijwe mu ijambo ry'umukuru w'ico gihugu igihe rero yakira mugenzi we w'u Burundi mu mpera y'indwi iheze. Kubwa Gabriel Rufyekiri uyu nguyu yarongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire ndetse n'isesagura ry'amatungo ya leta ubutare bw'igihugu begiye gukira abanyagihugu bose, ari naco gituma nyine ngo hojamwo umuco muri ayo masezerano nkuko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Ajwe cyane n'ijambo umukuru w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli yashikirije kubijanye n'ubutare bw'u Burundi. Ubwa mbere icyo tutashoboye gutahura nuko tuzi ko nkuko mubizi hari amasezerano nayo naciye mu makosa atahuye n'amategeko yasinywe hagati yishirahamwe ry'amahanga musanzwe mwese mwarakurikiranye. Twebwe turavyiyamiriza kubera bitaciye mu muco. Ubu naho ntituzi rero yuko ivyo byaraye bishikirijwe na mukuru w'igihugu ca Tanzania byoba bije gufuta amasezerano yari yaragizwe n'ishirahamwe ryari ryahawe ububasha bwo kwimba ubutare bwa nikel. Ariko uko biri kose twebwe twagomba dusabe iyo ngingo nukuri ntizoshirwe mu ngiro. Mbere twe mwishyira muri kome turiko turategura urwandiko turungikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi nukumenya neza ko ubutare bwegukira igihugu n'abanyagihugu butegukira umuntu n'umwe. Rero kugira ngo ingingo nk'izo zize zirafatwa barakwiye kuza barabishisha mu muco bakamenya ko ubutare ari ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu. Rero ingingo nk'izo twe tubona zidumvikana na gatoya, dusabye yuko ivyo bintu vyohagarara ntibibandanye. Tubaye turabivuga tubaye turasemerera kuko turazi ko hari bishoboka mugabe ivyo nukuri nibabanze babirindire kuko turazi neza yuko atarukundo rurimwo barondera kutunyaga gusa. Ariko abarundi burya barakanuye ntibave bibaza yuko ngo ivyo bizohava bishoboka kuko ubutunzi n'ubutunzi bw'igihugu cyacu twese. Mu yandi makuru amajambo abiba urwango yagiye arashikirizwa muri uku kwezi na bamwe mu ndongozi muri politike harimo n'umukuru w'igihugu ni bimwe biri mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa mbere n'ishirahamwe ry'abantu b'intungane. Gervais Bigira hajejwe gutanga amakuru muri iryo shirahamwe, reka tumwumvirize. Twaruka cyane ku majambo umukuru w'igihugu yashikirije yifatiye mu gahanga igihugu kibanyi cy'u Rwanda muri komine Busoni mu ntara Kirundo, aho yavuze yuko adashobora kugendanira imigenderanire n'igihugu yise ko kirobeka cageze cyane ko batuma impunzi zidataha ku bushake bwazo. Kandi ku majambo yashikirijwe n'umushikiranganji w'u Burundi w'imico kama hamwe na siporo kwinjira muri EAC, aho yasabye imboneko yuko izo
sitade yakizura ayavuga ati ntaba polisi canke abasirikare bashobora kuboneka bacungera igihugu cose avuga yuko rero byo bumvise atari byo abahamagariye yuko guhera iyo saha yuko boja ku kivi bakaza barakizura bakaza bacungira umutekano amajambo rero yaje yerekana yuko yaje guhinyuza ibyo buramatari w'intara ya Kayanza cayo yari yashikije avuga yuko bijanye n'umutekano birabwa n'abajejwe umutekano atandi umuntu wese w'inganzira bwo kwivanga muri ayo mutekano tuba kandi ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu gikorane aho yavuze yuko kuva ubu tariki 28 uzokwamara umunsi wo gusengera uwo yise urugero rwiza gukunda igihugu guide patriotique yuko bazokwama imisi yose tariki 20 bamwibuka aca yemeza yuko kandi yuko bagiye gushikira rwose bidasanzwe umuryango w'umukuru w'igihugu yitavye Imana bicugiye kandi yasabye yuko sijaje mu gihugu kurekana wegito basanzwe bafise bakabuture kugira ngo batangure igihe gishasha bafashe korera n'igihugu bose tuba kandi ku majambo ashikijwe n'urongoye mugwi kuri gusubirana ko barundi aho Pierre Necariye yashikije yuko abashitse ku icumu yuko ari bo bofasha mu kumenyekanisha ukuri kandi abaje kurondera ukuri twanza rero dusaba yuko leta yokorera abarundi bose leta ikirinda amajambo adacanisha mu barundi hama kandi basaba ko mu nyene ejeje kuri no kwikuranira gukora ugakorera ku mabi yose yagiye akorwa mu Burundi bataravye aho bahengamiye ayo namwe mu makuru yararika avuga cyane ngaha mu gihugu cacu ariko nkabashimira mwe mubana natwe muri yo tukaba rero turiko turabakorera ayandi matoza ku makuru yihuta cyane ariko aravugwa harabana n'umutekano ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndabashimiye cyane ko mubana natwe kandi mubandanya gukurikiza amakuru kandi ko mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro vyacu nibutarafyonze subscribe banzu ifyonde mu kanya ndazambashikiriza n'andi makuru agezwe ko ndabashimiye cyane.